ndashaka ubwa mbere gushimira Imana ko inteka ryo kuba hano kugira ngo tuganire amajambo y'Imana agize iyi minsi kugeza ku munsi wa Mungu. Ndashaka rero gushimira Imana ko haraheze ayo mezi 4 bantumiye bambajije ko nshobora kuba muri kino gikorane kandi baramfasha gutahura mu minsi yahera icivugo canke umutima wa kino gikorane. Ndashaka rero gushimira Imana ko batwiyumviriye kugira umuntu akwiyumvire ni iteka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndabizi kandi ndabitahura nk'umurongozi mu gihugu c'Imana si umuntu wari we wese wiyumvira gutumira guhagarara imbere y'abantu bawe canke abantu Imana aguhaye gurongore, kuko iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuba tumeze nk'abantu babiba. Hari igihe haza umuntu akabiba imbuto zitarizo, ukagira amezi menshi yo kurondera kurandura no gukuraho ico cyose abantu bakiriye kitari ico, rimwe na rimwe ntunabishobore. Rero iyo umuntu akwizigiye kiba ari ikintu ciza kandi uba wumva nawe ari ikintu kiguteye iteka. Rero ndashaka mumfashe kubakomera amashi tubashimira Imana kuri uyu munsi mwiza no kuri iyi minsi idasanzwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Sinkunda cyane guteba mu bintu byo kuba umushitsi, kuko jewe by'ukuri ndubaha aha hantu imbere kandi ndubaha ijambo ry'Imana kandi ndanapfuhira ikintu cyose gitwara umwanya kitari ico ibihe nk'ibi tuba turimo, kuko ijambo ry'Imana bivuga ko Imana yashize ijambo ryayo hejuru. Yesu ashimwe cyane. Iranavuga ngo ibintu byose bizokugwaho ariko ryo rizosigara. No kuvuga ngo nico kintu cubashwe, ijambo ry'Imana rirubashwe. Rero numva shaka kwisanzura no kumva kumenga ndi muhira. Mfate ko tuzinanye tumaranye imyaka 30 tuzinanye, ntifata ntigirisha ntagira ibindi bintu ngo ndagomba kuba jewe. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti turakubohoye. Bwana sifiwe sana. Nimugire ubwo naho mumbohora sinza konona. Bwana sifiwe sana. Kuvuga uti turakubohoye. Bwana sifiwe sana. Kugira ngo ijambo ry'Imana ritangwe mu mwidegemvyo, nico gituma numva ntashaka guteba cyane mu bindi bintu byinshi, ariko ndashaka ko twinjira muri iri jambo. Iri jambo ndashaka kurivuga ko ikintu kimwe, usoma iri jambo muhagaze ko muri iyi minsi, numva ni jambo vy'ukuri sinibaza ko hari n'igihe na rimwe mu buzima bwanje nari bwigize imyaka 27 mvuga ubutumwa sinari bwavuge kuri iyi mirongo. Ndayiza ariko nta rimwe nari bwayigisheko. Rero uno munsi nabwiye umwe mu bantumiye nti nukuri iri jambo rirateye ubwoba, iri jambo rirakomeye kandi iri jambo rirahambaye. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hariho amajambo wumva ukumva arafise uburemere kandi arafise uburyohe kandi arafise ubwaguke. Bwana sifiwe sana. Rero ndashaka kumera nk'ubateguje kandi nk'ubasaba. Ndabizi iyo dufise ibikorane binini biba byateguwe, hari igihe usanga abantu bafise ibintu byinshi bishobora kubasamaza, integuro, nyambaro, ngene ibintu bisa bishasha vyaje, hakabaho gusamara. Mbwira umuntu wicaye ati ntusamare, kuko kenshi ijambo ry'Imana ritewe muri twebwe Satani afise ubuhinga bwinshi bwo kugiba akaritwara rikaba impfa gusa rikaguruka ntihagire ico ritumarira, kuko kumbure hari ibindi vyaje imbere bikadusamaza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndizera ko muri iyi minsi 4 abantu tuzoba turi kumwe, ndizera ko ubuzima bwanyu Imana igiye gusuka igihe gishasha ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuko nanje numva iri jambo hari ikintu gishasha ariko irakora mu buzima bwanje. Bwana sifiwe sana. Rero ndashaka ntatevye ko tuza muri iki gitabo ca Petero. Uyu munsi numva shaka gushiraho urufatiro rw'iri jambo. Haleluya. Kugira ngo twubake inzu ikomeye kandi igenda hejuru, ariko turagomba kubaka urufatiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri kurumviriza umuntu utaramwumviriza, ushaka kumva yari karaja, ushaka kumva uko avuga, haba ari urusaku rwinshi. Ndirukanye mwemu y'urusaku mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ibi bavyita gutegurira ijambo ry'Imana kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiritwiba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntiwimvire cyane iyo ndiko ndaja, ntunimvire ibyo nshaka kuvuga,
naje ntunanyimvire ko Yesu ashimwe cyane wowe uvuga uti Imana muri iyi minsi nshaka guhura na wewe Yesu ashimwe cyane kuko igihe cyose Bibiliya ivuga ngo mwakirana ijambo ritewe muri mwebwe muryakirana ubugwaneza kuko rifise ubushobozi bwo kugira gute bwo gukiza imishaha yanyu. Iri jambo rirashobora gukiza imishaha yacu, iri jambo rirashobora kutubohora, iri jambo rirashobora kudutabara, iri jambo rirashobora kutwugurura amaso, iri jambo rirashobora kutwugurura imiryango. Ijambo ryaravuzwe imisozi irahagarara, ijambo ryaravuzwe ibiyaga birashigwaho, ijambo riravuga ibintu bigahinduka, asangwa ryaravuzwe ikirere kikumva. Ndavuze ngo na wewe nta gituma utokumva ico Imana igomba kukubarira, kuko wewe uruta amatwi ikirere cyo kumva ico Imana ikiravuga, kuko uri mu ishusho ry'Imana. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Petero wa mbere igice ca mbere. Ngomba guhagarara muri iyi minsi 3 ku mirongo ishika kuri 3, niyo ngomba kubakira ko imirongo 3 muri iki gice ca Petero wa mbere. Mu gice ca mbere ndagomba duhere ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Petero avuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Abandika mwandikira ijambo ivyizigiro bizima canke murishire kwa karongo. Kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo, ngo tuze twegukire umwandu utazobora, utanduye, udakabirana. Mwandike ku murongo wa 4, kugira ngo tuze twegukire umwandu, ibigize uyu mwandu canke ibigize iragi ryacu, ntubora, ntiwanduye, ntukabirana. Ibi mubishire kwa karongo. Mwabikiwe mwijuru. Murongo wa 5, mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera, muzigamigwa agakiza gateguwe kazohishurwa mu gihe ciherezo. Bwana sifiwe sana, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icivugo canyu canke umutwe w'amajambo nyamukuru uri ku murongo wa 4, ariko sinoshobora guhagarara ku murongo wa 4 ntabanje guhagarara ku murongo wa 3, kuko iyindi biri iri hejuru ni ntasho. Bwira mu cyane uti urufatiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nukuri je ndashaka ko twiga. Ntagira umuntu akugora, ndashaka ko twiga. Nimba ufise naho wandika, ndashaka wandike, ariko ndagomba twigira ijambo. Iri jambo Petero ajyanditse ahera kuri iki kintu gikomeye, atasha ishengero, aramutsa abizera bari barakijijwe. Ariko iri jambo Petero yajyandikiye abizera bariko baraca mu bihe bikomeye, bigoye, vy'umuriro, vy'intambara. Ishengero ryariko rirahamwa, ishengero ryariko riraca mu bihe bikomeye, ishengero ryariko riraca ahantu hagoye hatoroshe, ntiryari ryorohewe. Abantu bari bafise ibibagerageza kandi bibagwanya vyinshi, ariko bakaba barahisemwo Yesu. Petero rero abandikira aya majambo kugira ngo agire gute? Kugira ngo abaremeshe. Icimviro nyamukuru ahera ko kuri uyu murongo wa 3, atangura yerekana ingene bakijijwe, ingene bagizwe bashasha. Abibutsa yuko batarakizwa kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'imbabazi z'Imana, barababariwe. Avuga ngo nuko tumaze kubabarirwa canke mumaze kubabarirwa nk'uko imbabazi z'Imana ziri, mubabarirwa kugira ngo mushigwe mu vyizigiro bizima. Birumvikana yuko Petero yagomba kubibutsa ati mwibuke mutarakizwa, mutaramenya Imana, nta vyizigiro mwari mufise. Ivyizigiro ivyo mwari mwubakiyeko, ivyo mwaraba bikaba icizere yuko ejo hanya ari heza, mutarakizwa ivyizigiro vyanyu ntivyari bizima. Atangura yo kubabwira akoresheje amajambo, aravuga ngo ariko Imana yabakijije. Haleluya. Imana yabakijije kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Haleluya. Twakijijwe kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Iri jambo ivyizigiro ni jambo ridusobanurira no kugira ngo aho mu buzima bwawe
ugira icizere cejo, aho mu buzima bwawe ubona ko ejo ibintu bizoba bimeze neza, aho mu buzima bwawe wumva yuko ibintu bizocamwo, ibintu bizokoreka, ibintu bizoshoboka. Nivyo twita ivyizigiro bizima. Ariko kandi iri jambo ivyizigiro bizima, ikintu ca mbere kiduha ivyizigiro bizima ni ikintu citwa ukuzuka kwa Yesu. Niko arangiza umurongo wa 3 avuga ukuzuka kwa Yesu akava mu bapfuye. Petero hari ahandi yabivuze mu bikorinto wewe arerekana ngo twari kuba tugowe, twari kuba turi n'abamaramaye iyo Yesu atari kuzuka mu bapfuye, twari kuba turabanyuma, twari kuba turabatindi, twari gufuma twikorera ivyaha tukiberaho uko dushaka. Ariko kandi ivyizigiro vyacu vyugariye muri iri jambo yuko Yesu yashoboye kuzuka mu bapfuye. Ivyizigiro vyacu ni bizima kuko bitubwira ngo icarabananiza ari go rupfu Yesu yaragize gute? Yesu yararuvuyemo, ararusohokamwo, ararunesha. Bikaduha rero ivyizigiro yuko nimba yarazutse akanesha urupfu, bikaduha ivyizigiro ko natwe tuzozuka, tuzonesha urupfu. Mu bitugora vyose finale n'igufuri rya nyuma yamara urupfu. Asangwa Yesu yarashoboye kurunesha. Ibibi vyose vyo gushikira, uravyumva, icanyuma cyo gushikira canke cyo kubabaza canke cyo babaza abagukunda n'urupfu. Ariko dufise ivyizigiro yuko no hirya y'urupfu twe tuzosubira kuba bazima, tuzobana nawe ibihe bidashira. Nimba yarere atubwiye ko azozuka hama kazuka ntahereyo, bisobanura yuko nibindi vyose yatwijeje niko bizogenda. Iyo ataza kuzuka twari kuba turi mwirinde, tutazi yuko nibisigaye yavuze agiye kutwubakira amazu kwa data tuzohaba. Ntacari kutwemeza yuko ivyo avuga ari ivyo. Ariko kuzuka kwiyo mu bapfuye niko kwemeza yuko nibindi vyose yatwijeje, nimba niki kitamunaniye arico cari carazanye ibiriyo hakavuga ngo ewe warupfu inkomezi zawe zirihe, asangwa yararunesheje. Uravyumva, akaruvamo akarusohokamwo. Bisobanura ngo nibisigaye vyose yavuze, nimba agiye kutwubakira nivyo, nimba azoduha ibitsibo mu ijuru nivyo, nta kintu na kimwe yavuze kitazobaco, kuko icambere yavuze nibindi vyabibanjirije. Haleluya, vyagenze kujya nyene. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yo mumfashe nkashuha nkava ngaha ntitugenda, ariko je ndagomba dusubire kandi twiyumvire kuri kino. Vuga uti ivyizigiro bizima. Mwari mubizi bantu b'Imana, ivyizigiro vy'umuntu birashobora kutaba bizima. Iri jambo ivyizigiro bizima ni jambo rikomeye cyane kuko ridutuma tugira umutima utekanye. Umutima wanje ntutekanishijwe n'ivyo mbona, n'ivyo mfise, n'ivyo namaze gushikako. Umutima wanje utekanishijwe n'ivyo vyizigiro bizima. Igituma nashimye guhera ku murongo wa 3 nuko umurongo wa 4 utubwira ubwoko bw'ivyo vyizigiro ubwo aribwo. Ntibibora, ntibicafura, ntivyandura. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Ntibitituka, ntibicuya. Ayo majambo yose ndashaka kuzoyinjiramo kugira ngo dusobanure, kuko ijambo ryose nukuvuga ngo ku murongo wa 4 rero hagenda kutwereka ubwoko bw'ivyizigiro. Yani ni kusema ibi vyizigiro vyacu bifise ubwoko, bifise akaranga, bifise ico bitekeye. Mwavya bindi mwavuga biza kuja muri fuso, birafise ico bitekeye, birafise uko bisa, birafise uko vyitwa. Nuko rero avuze ikintu gikomeye, aravuze ngo nuko rero muri Zaburi ya 43, munsomere Zaburi ya 43, uyu muntu yavuze ijambo rikomeye kuko yari karaca mu bihe bigoye, yari karaca mu gihe cyo kubabazwa. Zaburi ya 43 ku murongo wa 5 haravuga ngo mutima wanje niki gitumye wicurikira, niki gitumye umpagararamwo. Niwishimira Imana kuko nanone nzosubira kuyihimbaza, niyo gakiza ko mu maso hanje ni Imana yanje. Yesu ashimwe cyane. Abicurikiriye Yesu ashimwe cyane. Abimitima ihagaze mu Yesu ashimwe cyane. Abafise ibyababaje Yesu ashimwe cyane. Abafise ibyabagoye Yesu ashimwe cyane. Abafise ibyapfuye no munsi Yesu ashimwe cyane. Abafise imaze iminsi bitagenda neza Yesu ashimwe cyane. Abafise iminsi batahabona Yesu ashimwe cyane. Abafise iminsi byashushe Yesu ashimwe cyane. Ndashaka musubire mu uyu murongo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndashaka musubire mu muhagaze nk'abantu bariko baratura ibi vyizigiro vyanyu. Bwana sifuwe sana.
reka nababwire iki ni igikorane cyo gukengera satani. Bwana asifiwe sana. Iki ni igikorane cyo kwakira ijambo ry'Imana. Iki ni igikorane cyo kwakira ijambo ry'Imana. Iki ni igikorane cyo kwakira ijambo ry'Imana. Iki ni igikorane cyo guhindura ingene wibona. Iki ni igikorane cyo guhindura ingene wiyumvira. Iki ni igikorane cyo guhindura ico witeze. Iki ni igikorane cyo guhindura ingene uzi imbere y'Imana. Hari igihe abantu b'Imana ukubitika umunsi akakwemeza ko atakigenda, ariko ndaje kubabwira ko uyu mugoroba dufise ivyizigiro bizima. Haleluya. Murasubiranye imanje muri uyu murongo wa 5 muvuga uti mutima wanje niki gigutumye wicurikira, niki gitumye umuhagararamwo, ni wishimira Imana kuko nanone nzosubira kuyihimbaza, niyo gakiza ko mu maso hanje, ni Imana yanje. Niyo gakiza ko mu maso hanje, ni Imana yanje. Ewe mutima wanje niki giguteye guhagarara, niki giguteye uruhagarara, niki giguteye guhungabana, niki giguteye kugira ubwoba? Nzosubira mpimbaza, inyuma y'uruhagarara nzosubira ntambira Imana, nzosubira nduzi ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisobanura ngo, nimuvuge, bisobanura ngo ivyanje nuguhimbaza, ivyanje nugushima, bitandukanye n'uruhagarara. Bwana asifiwe sana. Urashobora kuvyagira gato mu ntebe. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ivyizigiro vyacu ni ivyizigiro bizima. Iyo umuntu adakijijwe, adafise Imana, ntibishoboka ko agira ivyizigiro bizima. Mu yandi majambo, iyo umuntu ataramenyana na Yesu, ikintu cyose gituma yumva anezererewe ejo hiwe si kizima, kuko kirashobora gucuya, kirashobora gutituka, kirashobora kuguruka, kirashobora kuma, kirashobora guhungabana. Mwibuke ko uyu murongo wa 3 utubwira ivyizigiro bizima, umurongo wa 4 ukatubwira iragi. Rero munyumve neza abantu b'Imana, iyo ubonye umuntu yiyahuye, iyo mumvise abantu biyahura, mu bisanzwe kwiyahura ni ikintu kiba gusa iyo umuntu atavyizigiro agifise vy'ingene ejo hiwe hazoba hameze. Burya kwiyahura ni ikimenyetso cyo gutakaza ivyizigiro byo kungene ejo hawe hameze. Abatakaje ivyizigiro siko bose biyahura, ariko hari ushika ku rugezo akiha umugozi, kuko atakintu na kimwe mu vyashobora gutahura arimwo kimuha icizere ko ejo hiwe ari heza, bigatuma ahagarika ubuzima, kuko bugiye utabona ejo hawe uba umeze nk'umuntu yapfuye. Rero impamvu yo kubaho si uyu munsi, impamvu yo kubaho nejo. Iyo ntabona ejo hanje kari hazima, nca numva yuko nuno munsi hakwiye guhagarara, kuko nibaza yuko bukeye ari undi mubabaro, nibaza yuko mu kwezi kuza ari undi mubabaro, hama ko ndemerewe n'uwo ndi mu uyu munsi nkumva no hagarika ubuzima bwanje, kuko ntakeneye gushishikara kubabara. Hii Buraya baravura abantu bakabapfufahaza bakabagwana ko kugira ngo ntibapfe, ariko hari igihe umuntu avuga ati nimucomora ibintu byose. Nubwo ubuhinga butuma mbaho nk'ihema, uyu muntu wacu ariko arababara, bamwe bakavuga ati nimumureke apfe, nimumureke kuguma mumwongera imiti ngo abe hatabayeho, nimumureke apfe. Kuko bugiye gituma umuntu aryohererwa ubuzima bw'uyu mwanya, nuko hariho n'ivyizigiro by'uko ejo hiwe haba hafise akarusho bivaye n'icariko. Rero Petero atubwiye ngo yaradukijije kugira ngo aduhe ivyizigiro bizima. Mu yandi majambo, tutarakizwa ibintu byose twari twubakiye ko byari ibintu bidafise icemezo yuko hari ico bizotumarira canke bizovamo. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
agakiza rero niko kaduhaye ivyizigiro bizima. Mufise ivyizigiro bizima. Umutwe wa mbere muniniya canke ijambo rikomeye muri ivyo vyizigiro bizima, dufise ivyizigiro bizima bitwemeza yuko inyuma y'ubu buzima tuzobaho ibihe bidashira, tuzobana n'Imana yacu, nta marira, nta mosozi, nta ntambara, nta nzara, tuzoba tumerewe neza. Iryo niryo jambo rya mbere. Ibindi vyizigiro dufise muri Kristo Yesu nibindi vyizigiro bijanye n'ubuzima bw'umunezero, bw'amahoro, bwo guhazwa, bwo kugubwa neza, bwo kunesha, bwo gukira, bwo kubohoka, bwo gutambukira mu ntsinzi y'Imana. Ivyo byose ni vyizigiro duhabwa n'ijambo ry'Imana. Imana yonyene yivugiye twubakira ku buzima bwacu. Muriko muranyumva abantu b'Imana? Muriko muranyumva? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero umve ndashaka kubabarira ikintu kimwe abantu b'Imana. Narabonye mu buzima abantu benshi bihenda. Iyo Bibiliya ivuga ngo dufise ivyizigiro bizima, uyu munsi ndagomba kubakebura n'ishengero ry'Imana nk'abariko barumviriza. Ugomba kwiyumvira mbega wowe ivyizigiro vyawe vy'ubuzima buryoshe burimo amahoro n'umunezero wabishize hehe? Kuko hari ico Bibiliya yita ivyizigiro bipfuye. Turabantu hari ibintu tugira mu buzima tukavyubakirako. Urashobora kugira amafaranga menshi kuri konte, ukumva ivyizigiro vyawe, ukumva ejo hawe ni heza kubera ibona ifaranga riri kuri konte yawe. Iyo ifaranga rimaze gucika icizere cawe ciza cejo, uba umeze nk'umuntu ariko arahusha. Kuko ico Yesu yaduhaye bacita ivyizigiro bizima, ni ukuvuga ngo ni ibintu bidatituka. Hari igihe uzobona abantu ashaka kubaka urugo canke umuntu afise ikintu ashaka akifuza kugishikako, agakora ibishoboka cyose ngo ugishikeko. N'uyu munsi mbicaye ngaha mwese murafise ibintu mushaka gushikako, muriko murabiharanira, muriko muragwana ngo mubishikeko. Kuko rimwe na rimwe twibwira yuko bene ivyo bintu iyo tubishitseko tukabironka ubuzima bwacu buzoca bumera neza. Ashobora kuba ari promotion mu kazi, ashobora kuba ari ishuri ushaka kwiga, ashobora kuba ari abantu bipfuza ko mumenyana. Hari ibintu wewe ushobora kuba uri kurakurikirana ubiricuye uvyiruka inyuma, ukibwira yuko ubishitseko hari ikintu kidasanzwe kizoca kiba mu buzima bwawe, ukavuga ngo ubuzima bwanje buzomera neza. Ukubaka urugo uvuga uti jewe ndagomba kuva iwacu mfashwe nabi canke sindahamerewe neza, ndakeneye umugabo aza nkura aha hantu ngira urugo rwanje ngira agateka. Ukagira ivyizigiro urugo wubaka, ukubakana n'umugabo akumwanga imitwe. Yani ukisanga ico wibaza ngo nico wewe ugiye kuronkeramwo agahengwe, ahubwo ukivanyemo ibibazo biruta ivyo utigeze kugira. Kuko ivyo bavyita ivyizigiro bipfuye. Ivyizigiro twahawe muri Kristo bitwemeza ko ejo hacu ari heza, ariko tutubakiye ku kintu na kimwe gifatika ngo bari ico cotuma twumva ko imitima yacu yubatswe, arico twegamiyeko, arico kiduteye gusinzira. Kuko nta kintu na kimwe tugomba kubakirako kidafise ingene gishobora gutituka canke kigatakaza agaciro canke kigatakaza uburyohe. Muriko murabivuga abantu b'Imana? Ukuranyumva? Barizo mwicaye uti wubakiye kuki? Ivyizigiro vyanyu biri kubi wanyu, ivyizigiro vyawe biri ku mashuri. Mu myaka ihera naganiriye n'umuntu yari afise PhD. Afise umva ni diplome ku rwego rwo hejuru. Arambwira ati pasteur ndagowe kuko nakoze ikishoboka cyose kugira ngo niga amashuri meza. Ndarenga na maîtrise ndagenda ndagira doctora. Ariko maze imyaka 6 ndi umushomeri. Ahantu hose ngiye gusaba akazi, diplome yanje itera ikibazo. Kuko nsanga na patron ndamurusha qualification. Bagaca bambona nk'ikibazo bakanyinuba. Nagenda ntwaye akadiplome ko hasi ngo ninjirire epfo, bagashira muri condition ngo ntituze tumenye ko haro impamya bushobozi wanyegeje, uzoca utakaza akazi.
ati nageze n'ahantu niga kuba umushoferi, niga gutwara taxi kuko narabuze mu karere kose ahantu ndonka akazi, kandi naracumukuye kugira ngo ndonke diplome. Kuko abantu b'Imana hari igihe bidushikira tugashira ivyizigiro mu kintu bivanye n'ikirere, bivanye n'igihe, bivanye n'imyaka, bivanye n'iki, bishobora gutitugwa n'igihe. Igihe wowe ukibijamwo, igihe ukibibona, wabona umenga nivyo bizokugira igitangaza. Iri jambo rivuga ngo tumaze gukizwa yaduhaye ivyizigiro bizima. Mu yandi majambo rigomba kuvuga ngo mwebwe abizeye, Imana yabahaye ivyizigiro biri garanti, vyemejwe, bitunganye, kurugeza atakintu na kimwe gishobora kubivuguruza. Nka vya vyizigiro mwari mufise kera mukira abapagani, hagera igihe bigatituka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu mu myaka ya kera babika amazayire bakayabika mu mifuko, mu mwanya muto aracika ubusa. Ikintu cyose cyo mu buzima ushobora kugenda kubakirako kikagira ivyizigiro vyawe, hashobora kugera n'ikindi gihe ivyo bintu nyene bigakubitwa hasi bigahenuka. Turi mu myaka ya coronavirus, isi iriko irahomba, business iriko irahindura aho yimukira, n'ivyahora bifise agaciro bimwe biriko biragatakaza kubera ikiza c'ingwara kitica abantu barenga ibice 2% c'abayigwaye. Ariko ikintu gihitana abantu ibice 2% c'abakigwaye kiranyigagije isi gushika naho amakompanya, amahoteli, inyungu zitagira uko zingana z'abantu ziriko zirahitanwa n'ikintu kitica abantu na 50%. Hari abantu bari baragize imigambi, hari abantu bari barahagurukije ibintu, uyu munsi banki iriko iragenda kubifata. Kubera iki? Kuko ikintu cyose nico wowe uriko urakora nk'umugambi, ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, ntihakagira ikintu na kimwe uzokumva ko mu mutima wawe wakigize ivyizigiro vyawe, ukumva ko cakubereye nk'Imana yawe. Mwibuke yuko Kristo ari we vyizigiro bizima twahawe, arico cyo nyene dukwiye kuryama tugasinzira, tukiyubaka ko tugasinzira, kuko ibisigaye vyose birafise ikintu kimwe kiza gitoya nk'ikiza nka corona kikatitura ibintu byose. N'ivyari bibaza umenga birakomeye, wari wumva umenga ugiye gufata umurongo, mu kanya gato ukabona umenga bicitse nk'amazi. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwari mubiziga abantu b'Imana. Naraganiriye n'umuntu anshingira intahe y'umuganga, intahe yiwe yarakomeye, mushobora kuba mumaze kuyumva. N'umuganga yagize intahe ikomeye mu isi, ntiyari umukristo, yabaye umukristo mu nyuma. Uyu muganga yari umuspecialiste w'ivy'amagufa. No musi naharuye amafaranga yahembwa ku kwezi. Yahembwa amafaranga ku kwezi mu marundi, yahembwa 1,800,000 z'amarundi ku kwezi. Yari afise imyaka 43. Mu docteur muri za Singapore, yari akomeye muri Azi. Ayo n'amahera yahembwa tudashizemo amahera bamuhemba akoze ivyigwa canke akoze operation y'amagufa iri en direct. Yahembwa yandi mafaranga atagira uko angana. Umunsi umwe bamutora ingwara agwaye, ingwara imusinzikaje, kuko yarazi ivy'ubuvuzi yavyigiye. Arabaza ati nimumbwire ivyo mwatoye. Yaguye ariko arakora mu bitaro bisanzwe, aragwa, bibaza ati ntiyafunguye, amaze masaha akora. Bamuha ibintu ariko bamushize basanga n'umuntu atanamezi 2 asigaje kugira apfe. Yari afite imyaka 42, akiri umuseribateri, atarubaka. Sindiko ndakanga abatevye, ariko ndiko ndabashinga ntaye wo muntu. Hama rero uyu mugabo bamubwiye, asanga asigaje amezi 2, aratangura akorora mosozi. Umuganga amuherekeje amusanze ariko aramubarira, amwegereye ariko aramubwira ibyamubaye ko, aramubwira ati je nari mfise imigambi myinshi, amafaranga mpembwa ni menshi sinkiyakurikirana, bisigaye bingora no kushaka kumenya hageze. Nari mfise imigambi y'ivyo nzogura,
nari mfise imigambi yaho nzoja, nari mfise imigambi y'uwo tuzokubakana, akarere nzobamo, nari mfise imigambi niyumvira iminsi yose abafasha gukoresha amafaranga ubu yafise, kuko hariho n'abamufasha kuyakoresha kuko adafise umwanya wo kwimva ingene yakoresha, hariho abamuzi impande bakamubwira ingene akoreshwa. Bahora banyereka ibibanza n'utuzinga two kugura. Nari maze igihe hari ibyo bintu niga ko niyumvirako, none umbwiye ko ngwaye uku, ndabizi ko nta mezi 2 nsigaje yo kubaho. Arababara mwari mubiziga abantu b'Imana. Burya sinzi twe dukora igikorwa c'Imana, turaherekeza abantu bagira bapfe, turaganira n'abantu basigaje iminsi mike bagapfa. Nukuri nta kintu kigoye nko kubona agahinda k'umuntu atari yibaza ko yobagira ave mu buzima, ariko akabona agira buvemo. Agahinda ko kubona ingene umubiri ushobora kuguhemukira, uyu mubiri twambika tugashariza, uyu mubiri mwamana muri sale ya siporo, uyu mubiri unakomeretse isi yose icimenya ko wakomeretse ahantu. Hari abantu niyo bakoroye isi yose irari bimenye ko bariko barakorora. Ariko sha nande ndagukunda uyu mubiri, ariko kwere, ariko hari gihe mpora mbona iyo uhemukiye abantu nkavuga ariko wewe wa mubiri kwere, ariko iyumva uri gipfu kwere, iyumva uri gipfu. Uyu muntu yari afise ikintu cyose cyo mutuma aba ahashaka, akora icyo ashaka, cyose icyo ashaka. Ariko kubera ifaranga yari yarumvise ko ubuzima bwose abufise, kuko ifaranga ryiwe rimwemerera gushika ahantu hose no gukora ikintu cyose. Ariko mu gihe ifaranga rimubwira ati ndiyo bwana wokora vyose, umubiri wowe uravuga uti je ndabivuyemo, ndarushe, ndahagaze, simva ngaha, ukagumuka. Bwira mu cyayo hari igihugu umuka. Sikuko abantu b'Imana ni bande bariko baranyumva ico riko ndavuga. Ndiko ndashaka kuvuga ngo hari ibintu nita ivyizigiro bipfuye, kuko wewe ushira inguvu. Umviriza, uyu muntu batangura kumuremesha bati ntimundemeshe, ndabimenyereye, niko mpora mbwira abagwaye nanje turakorana, musini fente, musini gere, vraiment musini saidie yote na yuwa mundeke. Acarabwira uyu muganga bari kumwe, amubwira ijambo ryiza, amubwira ngo warubizi nibutse umugenzi nahevye kera nkiri muto, ati nakuriye mu ishengero, mama yarasenga, numva umenga Imana iri kure cyane, twahebanye ico gihe nkiri muto, ubu ndayibutse, rero ntimusuye kundemesha, numva itanguye kundemesha. Ahitamo gukurikira Yesu ku munota wa nyuma, ariko ahejeje kwibuka umugenzi yibagiye kera, kuko hari igihe irajya ubuzima riguha, hari igihe ukora bigacamwo, hari igihe wiruka bigakunda, hari igihe imiryango yuguruka ikuguruka ari myinshi, saa moyo nachanganyikiwa, gisi nafunguka ni ya mingi sana, ukabona ibintu biraryoshe, ukabona ubuzima buraryoshe, wicaye uganira imigambi gusa, birakomeye, ariko muri ivyo biganiro byawe byose nta kintu na kimwe cy'ubwami bw'Imana kirimwo. Hama wagira gutyo ukabona hari akantu k'agaturufu kamwe kinjiyemwo karisha ibiharuro vyawe, hama wagira gutyo ugaca wibuka yuko umunsi umwe wumvise ko hariho ijuru, yuko umunsi umwe wumvise yuko hariho ivya Yesu, ugaca utora Yesu nk'umuntu atoye igikoropesho yanyegeje ikintu cari gishaje, yanyegeje kera. Ni nk'ukubati nzanira Yesu, aha reka ndakubwire hari ikigeragezo kiza gititura ibintu byose wiubakiye ku buzima bwawe, ukaza ukumva uragaragara, ukumva nta curi nta naho uri kuraja,
wabiraba washira ku munzani w'ikigeragezo ugasanga nta kindi kintu na kimwe gishobora kuzana kuri uwo munzani ngo kiwugorore canke kiwuduze atari Kristo wenyene, ugasanga ifaranga ryawe n'ubusa, ugasanga abagenzi n'ubusa, ugasanga icobero cawe n'ubusa, ugasanga ikintu cose wagerageje guha agaciro no guharanira mu buzima bwawe n'ubusa, ugasanga udushuri wagezeko n'ubusa, ugasanga ibintu byose byacitse ubusa, ugasanga mtu wa gharama ni umoja tu, jina lake ni Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana data wa twese aragahezagirwa. Yesu ashimwe cyane. Yaduhaye ivyizigiro amaze kudukiza akaduha ivyizigiro. Yesu ashimwe cyane. Ivyo vyizigiro navyo twabihawe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Bantu b'Imana nta kintu kibabaza nk'iyo wihemukiye canke ugahemukirwa n'ikintu washize kw'inguvu n'umutima ariko uje gusanga inyuma y'iminsi ari ubusa, ataco kimaze, atanico co gushikanako. Hari abantu benshi bari jeune muri ngaha ndababona. Hari igihe umuntu ari jeune abashusha, hari igihe umuntu yari jeune niko turi niko biri birakameruko. Ariko ndagomba kukwibutsa ngo ugomba kwibuka ngo nukubakira ubuzima bwawe ku vyizigiro biboze, bipfuye, bitarengana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Mu minota mike ndashaka kurangiriza ku muntu witwa Dawidi. Ikikorana n'umuse kari kikorana c'abaririmbyi, Dawidi n'umuntu yari afise umutima wo guhimbaza. Ariko kimwe mu bintu nkundira Dawidi yari umuntu akunda Imana. Mwari mubizi bantu b'Imana, iyo ufise ukuntu wakuze, twega abanyafrika muri rusangi ntitwakuze neza. Hari ibintu byatwononye, hari ibintu byatubabaje, hari ibintu bitagenze neza mu buto bwacu. Hari ivyo twakuze tudafise. Kenshi ico wakuze udafise uragishaka, uragiharanira. Ukakibonamwe inyishu kandi ukavuga uti jewe naragowe kuko ntakuze mfise kijya. Ariko ngenda kwibutse ngo nta kintu na kimwe utazoshikira mu buzima ngo usange yagisanzwe umaze kukironka. Mwari mubizi? Abashushe Yesu ashimwe cyane. Wari ubizi yuko ikintu cyose ni wagishikira uzosanga gisanzwe? Mwari mubizi? Nufate urabe ikintu cyose uri kurirukankamo wumva kugomba gushikako. Ndaguhaye isegonda imwe zibiri ciyumviye. Wakibonye? Urakibona? No muri iki gikorano kuragisengera no kwisonzesha umaze igihe wisonzesha. Haleluya. Bana kugiye ko hari umuntu asenga ibitangaza bigakoreka. Haleluya. Urondera iki kintu. Ako ngenda kubwiye ngumviriza nakubwira ikintu kimwe. Birashoboka ko Imana izokiguha. Ako ngenda kubwiye umaze kukironka uzosanga gisanzwe. Ariko ikintu uronka ntugihage ni Yesu wenyene. Ntumumenyera, ntumuhaga. Ntuzopfa wumvise ko harahananigwa, anatutosha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ico nkundira Dawidi niki, sinza gusoma imirongo yose ndayivuga ahantu yanditse. Igihe kimwe kwa Isayi, Samuel profeta akomeye, ni umuprofete sans erreur, ntakosa yigeze akora, yaracishije n'abantu urubanza ati nimumvuga ico munzi ko abantu baburi kosa bamutora. Inyuma y'imyaka 40 akorera Imana. Yahatswe gusa kwihenda ariko kwa Isayi agira heza agira abahungu kuko bera ukuntu basa n'igihagararo cabo. Ariko Dawidi nk'umwungere ntiyatumiwe aho hantu. Ntiyatumiwe aho hantu. Ariko Samuel abuze, uravyumva izi nkuru murazizi, sintakaze n'umwanya wo kuzisoma. Bibiliya ivuga ngo Isayi aravuga ngo hariho uwundi mwana mfise ari hiyo. Yani ni umwana ntari no mu gitigiri c'abana. Wowe tubwira umunsi mukuru ugatumira profete aje kuvugishwa, aje gusiga umwami, akaza mu nzu yawe akagira umwana wibagira. Muriko murumva ibeye ya Dawidi? Murumva ibeye ya Dawidi? Yani se mu munsi mukuru yamutaramuye amurungika kuragira. Profete arondeye akabura, ujya mu papa aravuga ati hari akandi mfise hariya fa kukazana. Hari igihe utuma ko umuntu ukavuga uti ibyo byose niwe mu profete, nimba ataronse muraba no muri kajya nzanye ntakiza kuvamo, ngira GPS yamubeshe umwami ari kubabanye ariko si muri iyi nzu, kuko nta kuntu bishoboka kwaza kuba Dawidi. Profete abonye Dawidi aramenya ko ari Dawidi.
ngo amusuka ko amavuta. Siko abantu b'Imana. Yesu ashimwe. Ariko mu ndabire Dawidi bamaze kumusuka ko amavuta, murazi icyo yaciye akora. Dawidi bamaze kumusuka ko amavuta, yarahejeje kuba umwami, vuga utumwami. Dawidi yarahejeje kuba umwami, ujya munsi bamusize amavuta, kuko amavuta ni akarifi, amavuta niyo akugira icuri. Ariko Dawidi bahejeje kumugira umwami, aca asubira hehe? Gerageza mwimvire aba Dawidi ari abakristo bo muri 2020. Ya. Yani bo gusiga amavuta ukabanza ukamenya ko utaza gutaha uko waje, ukabaza imodoka iri muri parking yariyo. Murabonaga abantu b'Imana, munyemerere nkoresheje ijambo kandi mvuga ijambo ritaryoshe gatoya. Wari ubizi uno munsi ubutumwa bwiza budukundisha ibintu. Igihe ubutumwa bwiza bwari ko burandikirwa iri shengero, aba Petero ariko arabarira b'abanyamibabaro bariko bapfa kubera Yesu, aza baremesha abibutsa yuko hari ivyizigiro bizima. Nukuvuga ngo ico mwashize kwa amaso ntigitituka kandi nikibesha, kandi uwo mwizeye ntazoba akoze isoni, ntazoba maramaza. Nivyaba binakenewe yuko muzova muri ubu buzima muhogwa izina ryiwe, hari ivyizigiro byo kubaho ibihe bidashira. Agerageza kubaho iciyumviro c'ibihe bidashira, agerageza kubumvisha iciyumviro c'ibihe bidashira, akura amaso yabo ku bintu birengana, ashira imitima yabo ku bintu bihoraho vy'ibihe bidashira, kugira ngo mu bibabaro y'ibihe bito bariko baracamwo bagira ivyizigiro mu bidashira, mu bitazohera bishizwe imbere yabo. Uyu munsi ubutumwa bwiza burarengana aba bagabo ba Petero, ubutumwa bwiza burakwira uduce tutari duke tw'isi. Ubutumwa bwiza buragira etape igira kabiri kubinjana vyo hejuru. Ubutumwa bwiza butangura gukwira mu bisata byose byo mu isi, muri Afrika, muri Aziya, uduce twose tw'isi dutangura kwiga mu ubutumwa bwiza za Amerika ya ruguru, bamwe bagenda batwawe nibi. Ubutumwa bwiza buraza buranadushika ko muri Afrika. Ikintu nkunda kubona kandi Imana yanyigishije ku mateka y'isi, igihe cyose ubutumwa bwiza bwa mabufise ikinyoma bujana naco. Igihe cyose ubutumwa bwiza bwama buherekezwa n'ibindi bintu bitari vyo, kugira ngo Satani avange ukuri agutobange, bituma abantu bahusha ivy'ukuri. Ubutumwa bwiza uyu munsi ugiye mu gihugu nko muri Canada, uzoza gusanga mu bitutsi batukana mu bisagara nka za Quebec canke za Montreal. Ubutumwa bwiza bwashitse buzi wabo, buza mu isura y'ubukoroni, ni gutyo bwaje ni wacu muri Afrika. Ishengero rirakomeretsa abantu hiyo za Canada gushika naho abantu barakubwira nko mu duce tw'aba francophone banka ivy'Imana biteye ubwoba. Niyo batukana Eucharistia ni gitutsi. Ibitutsi vyabo bakoresha amajambo y'ivy'Imana kuko ishengero byarabakomerekeje. Ryaje ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko buherekejwe n'intumbero yo gushira abantu mu buja. Igikoresho ciza ariko kizanywe n'abantu bafise intumbero mbi. Uko niko ubutumwa bwashitse muri Afrika, bigatuma hari abantu bamwe ubutumwa bwiza bwinjiye bubakomeretsa. Ariko uko ariko kose kwaje, uko ariko kose bwashitse n'ubutumwa bwiza. Ivyo buvuga ni ivy'ukuri, nico gituma Satani yitije ivy'ukuri kugira ngo ashike ku ntumbero ziwe. Uyu munsi Afrika irimo ikanguro ridasanzwe. Afrika ntihagikenewe ko hagwira amashengero kuko aragwiriye, ariko uno munsi Afrika igikenewe nuko mu kugwira ko amashengero muri Afrika hakenewe ijambo ry'ukuri mu ishengero. Kuko Satani abonye ikanguro acazana ukuvangirwa, akazana inyigisho z'ibinyoma. Izi nyigisho uyu munsi zirasize zirononye ibintu. Kuko mu birabe ubutumwa bwiza dukunda n'abantu bakunda muri no myaka ni ubutumwa bwiza budukundisha isi. Ni ubutumwa bwiza butubwira imodoka tuzogenderamo, ni ubutumwa bwiza butubwira amazu tuzobamo, ni ubutumwa bwiza butubwira ibintu, ni ubutumwa bwiza butubwira ngo tanga ucuronka ibi, ni ubutumwa bwiza butubwira ibintu vuga uti ibintu. Iyo uri kurafata ubutumwa bwiza ukaruzana ku rugezo rw'ibintu,
reka ndabibutse yuko hari ubutumwa bwiza, nita ubutumwa bwiza bwo mu bukene. Hari ubutumwa bwiza utoja kuvuga muri Arabie Saoudite, babika amadolari mu mazu, mu ma etage, bakabika bakabura aho bayashira. Niba bazanira ubutumwa bwiza bw'ibintu bazohava badahwa, kuko ibintu babironse batanabwiye ubutumwa babironse Imana yabibahaye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igirira neza abeza n'ababi, Imana igwishiriza imvura abeza n'ababi. Imana yarahezagiye abantu, n'abadakijijwe yarabahezagiye, irabaha ibintu. Ndaje kubabwira no musi kuri uyu mugoroba ngo ubutumwa bwiza twahawe ni ivyizigiro bizima, birarengeye ibintu. Iyo umbwira ubutumwa bunkundisha ibintu, iyo umbwira ubutumwa ukavuga ngo Imana izoguha icubahiro, Imana izoguha, ndabona Imana igiye kuguha icubahiro, kubera ko uranyubaka mu cubahiro Imana igiye kumpa, eske ivyo biramfasha kuja mu ijuru, eske biramfasha guhinduka, eske icubahiro barakijya canke ni nakironka? Ariko kuko bimbwira narakengeretse, narakubititse, navuga nasema amina kubwa, amina kubwa, kubera iki? Kuko narakengerewe, ndakeneye agahengwe nakubahiro nakama. Ariko abantu b'Imana, shengero ry'Imana, Bwana asifiwe sana. Ndabona ufise amahera, tanga, ndabona ufise amahera, abantu bagatanga, bagahereza ko, bugaca ntuyaronke, ukongeramwe ayandi, ngo yatanze utayasengeye, ukagenda bakayasengera, wapi, kinogo kigoma kiza, ukabona umuntu ibintu byose yarabigerageje amatekinike yose yo kuba miliyardere. Haro nibikorane nsigaye mbona mu mbabarire kubivuga, uko niko nahamagawe bikorane ngo to be a millionaire, miliyardere. Ibikorane bisigaye vyafishe ingene uba miliyardere. Wowe kuvuga muri Afrika, mu bukene bwa Afrika, igikorane cyo kuba miliyardere hari wosiba. Ariko abantu b'Imana, ivyo bintu nukubaka ivyizigiro bipfuye, kuko uri kunkundisha ibintu, nuri kurankundisha wa wundi uwampamagaye kugira ngo ico ndondera cyose ndakirondere, kugira ngo mfatane nawe, menyane nawe, nkuko Paulo yavuze ngo nsiga vyose inyuma, kugira ngo ndamumenye, kugira ngo ndamukurikire, kugira ngo ndamufate, kugira ngo ndamugumbire. Nshobora guheba vyose. Yari uwo mu muryango wa Benjamin, yari yize kwa Gamaliel, university ikomeye yo mu isi y'igihe ciwe, yari umugabo akomeye, mukomeresa ari prosper. Akavuga ngo vyose ndabisiga kugira ngo ndamukurikire, kugira ngo ndamumenye. Mu yandi majambo, yari kagenda kengera ibintu ubuzima bwiwe bwigeze guhahamira. Kubera iki abantu b'Imana? Kuko ivyo ntidushobora kuvyubakira ku buzima, kuko biracuya, biratituka, biratakaza agaciro, biratakaza inguvu, birarengegwa, birafise aho bigarukira naho tubikeneye. Sinkeneye rero yuko umbwira ijambo rinyubaka mu bintu, ariko ndakeneye kunyubaka mu ijambo rinyubaka mu Mana yanje, ariyo vyizigiro bizima, bitamara amaza, bidakoze isoni, kandi uwavyugaraniye ko kavyizirikirako ntazopfa maramaye. Iki nico gituma mushobora kubona mu rushengero hasigaye huzuye abantu benshi bababaye, bumiwe, ubwanwa bwafutse umunwa, ntaco batakoze, naho bataroye, ariko gusa basigaye gusa batinya gutuka Imana n'akanwa, ariko mu mitima yabo barumiwe niyo Mana, barayihweza bakayiraba bakavuga ariko Gamana wewe koye. Ariko abantu b'Imana munyemere ndababwire ngo si Imana yabahemukiye, ariko mwahemukiwe n'injya zitarizo mwariye, zikabaha ivyizigiro bipfuye, igihe Yesu yadukijije kugira ngo wewe waduhe ivyizigiro bizima. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na Dawidi ndamuhevye, Yesu ashimwe cyane. Nzofuma ndamubandanye, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi turafise ikibazo kuko dushaka kwiyubakira. Baririmbyi mudufashe, muze muradukomporeza n'indirimbo zidutwara mu vyizigiro bizima dufise muri Kristo Yesu. Indirimbo zitubwira Yesu, indirimbo zitubwira gushira amaso yacu kuri we, indirimbo zitubwira kwizigira we, indirimbo zitubwira Yesu. Kuko abantu b'Imana, uwo ni we ntacuya, uwo ni we ntatituka, uwo ni we ntabora, uwo ni we ntananigwa, uwo ni wishengero rikomeye rikeneye. Umviriza, yarabwiye Petero ngo kuri iryo hishurirwa,
umviriza izi ntumwa bajaye na Yesu imyaka myinshi ariko Yesu ntigeze avuga ngo ngo tumaze iminsi turi kumwe ngo tujana ngo nzobubaka ko ishengero ryanje kuko ngo marahevye amafi. Umviriza bari barahevye n'amafi baraheba urudandazwa ariko Yesu ntigeze ababwira iryo jambo kugeza umunsi yumva bahishuriye uwo ari we. Ibyo dukora byose muri Église tutarahishurirwa neza Yesu ari we. Théâtre. Bwira umucyo théâtre. Bantu b'Imana ubutumwa bwiza si ibintu byo kuryosha, si ibintu byo gushusha, si ibintu byo kuduraga abantu. Imana si umudandaje ntaresha ngo ngaha ngo kaze ngo turazimbutse. Oya, no. Imana irahagaze mu cubahiro cayo. Iriciri uvyemera utavyemera, uhagarara udahagarara, iciri irakiri nahaweho kugifata canke kurondera utundi dukino. Yesu ashimwe. Abaririmbyi mwanyumvise muze muraba n'indirimbo muzana no mu mashengero kuko vy'ukuri harakeneye na seminere z'abaririmbyi. Murambona indirimbo zimwe nari musanga ari indirimbo zo kuvuga kazimwe z'abagore bo mu buyenzi bafise ibitenge byanditse ngo bataniwona. Hariho bene izi ndirimbo baririmba kera zo kuririmba ngo wenye uvu wajivune wana ivuga gutega basha na atari Imana nyibutse ndazi ko mukirije gupfa kunterera mfasha. Yani dusigaye dufise indirimbo ngo za elevation ngo indirimbo ngo bazobazanya ngo niwe ngo siwe. Yani indirimbo zishari zo kwihora z'abatuvuze z'abagize gute bantu b'Imana. Hagarika izo ndirimbo zirashisha Imana ntizihimbaza Imana. Yesu yaravuze ngo baramvumye barantaye nimba barabinkoreye namwebwe bazobibakorera kuko umushumba ataruta sebuja. Singeneye guhagarara ngaho ngo mvuga abanyanka, singeneye guhagarara ngaho ngo mvuge ngo bazobona. Ndabantu b'Imana biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu tuzana mu nzu y'Imana biboze vy'Ivyizigiro biboze. Yesu ashimwe cyane. Ejo nzobananiza ku murongo wa 4 kugira ngo ndababwire ubwoko bw'ibi vyizigiro. Haleluya. Ivyizigiro bitabora. Iri jambo nzorihagarako cyane kutabora. Ariko kandi munyemerere mvuge ngo harageze ko mu nzu y'Imana haba ahantu ho guhimbarizamo Imana no guha icubahiro Imana no kurondera Imana no kubaha Imana no guha ishimwe Imana no gukundishwa Imana no gukura mu Mana no kwiyubaka mu vyizigiro bizima bidahemuka bitaduhemukira bitatuzaniramo akabonge bitatuzaniramo kucanganyikiwa na tuko mu nyumba ya Bwana. Bwana sifiwe sana. Haguruka dusenga Imana. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu numwe uno munsi numva ashaka guhamagara ko ndashaka twese tugiye gusengera hamwe. Bwana sifuye sana. Tugiye gushimira Imana kubw'agakiza yaduhaye ivyizigiro bizima. Niryo sengesho nshaka ko tugira. Ndashaka muri kino kibanza humvikane ishimwe. Haleluya. Ndashaka muri kino kibanza humvikane amajwi yishimwe. Aho tuvuga ngo Mana turagushimiye ko waduhaye ivyizigiro bizima. Bitazogera igihe ngo bipfe, bitazogera igihe ngo tubwire ngo urananiwe, bitazogera igihe tubwire ngo mwabaye benshi, ngo sinkibakwiza, ntihazogera igihe ngo uvuge ngo sinanabibonye nani, ngo nari nagiye kugusuma, ntisuma. Nija kugura impuzu, nija kwiga, nija gukora, yo niho riryama. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo vyizigiro vyacu. Haleluya. Iyo niyo Mana yacu. Haleluya. Uwo niwe tuzokorera, uwo niwe dukunda, uwo niwe dushaka, uwo niwe twakurikiye. Haleluya. Muri we nta kubora, muri we nta kunanigwa, muri we nta kudendebukigwa, muri we nta gucanganyikigwa. Ni mzee wa siku, ni mzee wa siku, ni mzee wa siku, ni mzee wa siku. Haleluya. Haleluya. Yo muduzi ibiganza byanyu dushimira iyo Mana. Lemblo sheteleko teleblo. Haleluya. Haleluya. Turaguhaye icubahiro Mana ikomeye.
turaguhaye icubahiro Mana ihambaye, turaguhaye icubahiro vyizigiro bizima. Kera nta vyizigiro bizima twari dufise, vyizigiro vyacu vyari mu bantu, vyizigiro vyacu vyari mu bavyeyi, vyizigiro vyacu vyari mu vyo twiga, vyizigiro vyacu vyari mu ifaranga, ivyizigiro vyacu vyari mu bo tuzinanye, vyizigiro vyacu vyari mu butsore bwacu, ivyizigiro vyacu vyari mu bintu, ivyizigiro vyacu vyari aho turi, ivyizigiro vyacu vyari mu bintu vyinshi, kuko tutari bwakumenye. Ariko tumaze kukumenya, tumenye ivyizigiro bizima bidahora bidendebukirwa, bidahora bihera, vyamaho ibihe vyose. Tumenye ivyizigiro bizima atari ivy'ubuzima gusa, ariko vy'ibihe bidashira. Turaguhaye icubahiro kuri uyu mugoroba, turaguhaye icubahiro kuri uyu mugoroba. Wewe Mana waduhamagaye, wewe Mana waduteye iteka, wewe Mana watugendereye, wewe Mana waduhaye ingabire y'agakiza, wewe Mana watwiyeretse, wewe Mana watumenyesheje agakiza kawe, wewe Mana watumenyesheje urukundo rwawe. Turagushimira ko wadukijije, turagushimira ko waduhaye ingabire y'agakiza, turagushimira ko muri wowe twaronse ivyizigiro, turagushimira muri indwi yacu ya kino gikorane yuko amashimwe yawe ayo tuzokuzanira agiye gutuma ibintu bikoreka, agiye gutuma iminyororo y'abamwe icika, agiye gutuma hari akabonge kahava, agiye gutuma duhindukiza amaso yacu tukayavana ku vyizigiro bipfuye twari dufise, tukayavana ku bitari vyo, tukayashira kuri wewe. Mana mfasha kutihenda, Mana mfasha kutaraba uitarico. Mu gihe ca Mose abariwe n'inzoka, haleluya, barabiyindi inzoka yamanitswe bagakira. Mana ni wewe wamanitswe kugira ngo dukire, ni wewe wamanitswe kugira ngo tukurabe, ni wewe wamanitswe kugira ngo agahengwe kacu kaze, ni wewe wamanitswe kugira ngo dumererwe neza, ni wewe wamanitswe kugira ngo bikoreke kandi bishoboke. Nta handi turaba, ntituraba aho twakomeretse, ntituraba kuzaturiye n'ingene zisa, oya twopfa, ariko turaba kuri wowe, wowe wamanitswe, tukagushira kwa amaso amakari yose y'ivyisi agatakaza inkomezi ku buzima bwanje, kuko ari wowe turiko turaraba Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wowe dushira kwa amaso yacu. Haleluya, haleluya. Ni wowe dushira ku imitima yacu, ni wowe dushira kwa amaso yacu, ni wowe dushira ku imitima yacu, ni wowe twihweza, ni wowe twitegereza, twihweza mu nyonga hawe. Abakera ntibashobora kubona mu nyonga hawe, kuko n'igihe bagomba kuraba Mose babona igitambara kimunyegeje mu maso, kuko utashaka yuko bihweza ubwiza bw'ibihe bito. Ariko abiki gihe waratabuye igitambara kugira ngo twihweze kuri bwa bwiza budahera bw'ibihe bidashira. Ni wowe turaba Mana kuri uyu mugoroba, ni wowe twese dushize kwa amaso kuri uyu mugoroba Mana. Abafise ibibazo, abafise intambara, abafise ibiriko birabagwanya, dushize amaso yacu kuri wowe. Ni wowe mpamvu yacu, ni wowe turaba, ni wowe twihweza, ni wowe twitegereza. Haleluya. Manga maso ku misozi ninde yona bara, ugutabangwa kuviwawe wewe mure. Mwami ni wewe ngomba, mwami ni wewe ngomba, vizigiro vyanje niwe gusa senga. Niwe Mana dushira kwa amaso yacu. Mana tugushize kwa amaso yacu kuri uyu mugoroba. Mana dushize amaso yacu kuri uyu mugoroba. Icubahiro gishishikare kubicawe Mana, ishimwe rishishikare kubicawe Mana.